Bakunzi b'ikiganiro ku Kivi ndabaramukije. Kwigenekerezo rya 27 Rusama uyu mwaka, Igisagara ca Bujumbura cyaratewe iteka ryo kwakira abashitsi badasanzwe bari baje kwigina no gushigikira amahoro biciye mu ihiganwa ryo gusiganwa. Ivyo bikorwa bikaba vyari vyatunganijwe n'ishirahamwe ryitwa Africa Mashariki Fest, yegeranya ugwaruka hakoreshejwe kwinonora imitsi mu ntumbero yo gukomeza ukuja hamwe gukwiye ku karere ka Afrika y'ubuseruko. Ibikorwa nk'ivyo vyari bimaze kubera mu bihugu vya Uganda na Kenya, uyu mwaka naho bakaba bashimye kwifatanya n'abarundi. Uko vyagenze ni muri kino kiganiro sangwa ikaze. Iryo higanwa ryo gusiganwa ryabereye ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore. Niho abari biteguye kwiruka ibirometero 2, ibirometero 5, eka mbere n'ibirometero 10 bari bakoraniye. Ibirori nyezina vyatanguye nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cacu amaze kuhagera. Amashimwe cyane mugume ku mirongo nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi aje gutera iteka bino birori by'umunsi. Amashimwe kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tuijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde,
abatunganije ivyo birori baciye bashikiriza umukuru w'igihugu cacu akaganuke bamuteguriye nk'umurongozi mwiza. Voilà, c'est le cadeau qui est remis au chef de l'État par les organisateurs de cet événement. Et nous attendons pour savoir ce qui est écrit sur ce cadeau, ce que ça signifie. Je vois déjà le drapeau du Burundi, je vois le drapeau de l'IAC, les pays qui ont participé, à savoir le Burundi, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Et qui offre surtout ce cadeau au chef de l'État. Voilà, c'est le président qui montre au public ici présent le cadeau qu'il vient de recevoir. Et la fin de cette cérémonie de remise du cadeau. Umukuru w'igihugu yaciye atanguza icese ayo mahiganwa ataratumbereye kuraba uwarushije abandi canke uwarushijwe. Ndahaba nabashikiriza urutonde rw'inyenyeri baragiye rero biruka ibirometero 10,000 bakaba bagiye. Mugende mukebuka amashyi menshi cyane murakoze cyane abiruka ibirometero 2 namwe mube muritegura abana banyaruke abana munyaruke Onye uko bagiye kugenda ubu rero bakaba bari kuri boulevard kuri autoroute bagaca baduga rero berekeza kuri Annonciature bagaca bandanya 28 Novembre hanyuma bakabandanya turabibashikiriza. Ico namenyesha nuko rino higanwa ni higanwa yo gushigikira amahoro nta bushimwe baza gutanga ariko baza kumura yuko bariko bashigikira amahoro nyene akanyamuneza ni kenshi mu kwiruka ibirometero 10 rero batwariye yuko ari abantu bashika nk'ibihumbi 3 hanyuma murabona yuko harimo abana abakuze abasore hamwe mbere n'abisununuye bose bariko bagenda mu mutekano. Twibaza yuko rero tuza kubibereka neza cyane muza kubikirana n'umutekano mwinshi bikaza mbere no kubashimisha hanyuma murana yuko cyane cyane atari amahiganwa nkuko mubona arakane nyamuneza ko murana n'amabarabara igisagara ca Bujumbura amahiganwa bayitavye ari benshi cyane kuva hakiri mu gitondo naho mubona yuko akazuba ari kenshi batanguye kwiyandikisha hakiri kare ubu akaba ari nko mu masaha 3 nkuko mwabonye umukuru w'igihugu cacu niwe yatanze uruhusha bw'uko ano mahiganwa atanguye. Ivyo birori vy'uwo munsi vyaritabwe ku rugero rushimishije n'indongozi z'igihugu, bamwe mu bagize leta, umukuru w'igisagara ca Bujumbura, abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi. Abandi baje muri ivyo birori n'abakobwa batowe mu bandi benshi mu bihugu vyabo mu kubabeza. Abo nabo ni Miss Burundi na babiri bandi bakurikirana na Miss Tanzania, hamwe rero n'abigeme baserukiye ibihugu vyabo mu kuba barateje imbere ibisata vy'ingenzi ni Miss Tourism Uganda na Miss Tourism Kenya. Bamwe mu bari muri iryo higanwa tutari tumenyereye baratubwiye ibyo bibaza baravye icivugo cyayo ngo dushigikira amahoro biciye mu mahiganwa yo kwinonora imitsi. Inyishu ku bibazo abantu benshi barabizi yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu nyabagendwa, ari igihugu kirimo amahoro n'umutekano, igihugu cy'u Burundi ari igihugu bose bozamwo bakumva yuko babayeho neza. Hanyuma baca saba benshi mu bagiye bararonka izo nkuru z'ibihuha yuko zijya nkuru babahaye bazihawe n'abantu badakunda igihugu cy'u Burundi, abantu badakunda amahoro. Hariho benshi bahungutse kandi bariko barahimbaza amahoro na twebwe hano. Hari aba muri kino gihuga hariho benshi bari barahunze bari hano. Gasaba yuko abarundi bariko baragoregwa hirya no hino makambi y'impunzi ko botahuka kugira ngo twubakire hamwe igihugu cyacu. Hari ihe baronka amakuru y'ibihuha, amakuru abacivuto mugabo niyamenye yuko kino kikoba kirakorwa uno munsi ari inyishu kuvyo bahora bibaza yuko mu gihugu cy'u Burundi ari igihugu kirimo amahoro kandi nabo nyene botahuka kuko bene wabo twese turabarindiriye kugira ngo twubakire hamwe igihugu cy'amahoro yacu.
uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'igitangaza, ni umunsi aho urwaruka ruhurikiye muri Afurika y'ubuseruko bimbuye gutegura urugendo muri ihiganwa ry'amahoro kugira ngo berekane by'ukuri ko mu Burundi hari amahoro. Nizo tuma mwabonye umukuru w'igihugu yaje kuvyugurura kugira ngo yerekane by'ukuri ko ari umuntu ashikiye amahoro, ari umurongozi ataburongozi budahagaze ku mahoro ushobora kubaho, yaje gushigikira ngo atanguze yere kugwaruka ati nimuhaguruke hari amahoro nta ngorane mufise. Ku rwego rw'akarere twari dutunganya ingendo z'amahoro ngaha mu gihugu, ariko bigiye ku rwego rw'akarere ni ukuvuga iyi abari ntaho igaragara, ni ukuvuga ngo urwaruka rwo mu karere rwaje gushigikira urwaruka rwo mu Burundi, rwaje kwerekana gwereka amakungu n'akarere yuko Uburundi ari igihugu kigendwa, Uburundi ari igihugu c'amahoro, Uburundi ari igihugu gitekanye, twifise indongozi zitoreye kandi izo ndongozi zije imbere ziradushinga no gutunganiriza abanyagihugu. Ubutumwa twohereza abarundi ni ukubabwira ngo amahoro nyakuri ahera mu mutima, amahoro nyakuri ahera ku muntu. Iyo ufise amahoro urayatanga, nta muntu atanga ico adafise. Twaje ngaha ugwaruka kwa twerekana twebwe amahoro yacu tugira tuyabagaragarize, namwe mugifise ubwoba, mugikekeranya, mugitinyana, mucinubana, nimusohoke muve aho mwugaraniwe, muze dufatane mu nda twubaka igihugu cyacu, nta wundi muntu azocubaka. Naho ugwaruka rwavuye mu karere canke abanyamahanga baje kudushigikira, ariko uruhara nyamukuru ni kuri twebwe, ni ukuvuga ijambo nabatekerera ngo igihugu hose ku isi, igihugu cubakwa na beneco, gicirwa na beneco, kiratwa na beneco, gitezwa imbere na beneco. Gwaruka ahatari amahoro nta terambere rihaba. Twagira rero nk'ubushikiranganji bujeje urwaruka n'imico kama, tugira tubasabe mukura amaboko mu mpuzu, muharanira amahoro, kuko niyo terambere. Ntaho muzoshika mu buzima bwanyu mudaharaniye amahoro, mutagize urunani rw'intamenwa, mudashize ingufu hamwe kugira ngo mwiteze imbere, muteze imbere imiryango yanyu ndetse n'igihugu cabibarutse. Aya mahiganwa nimuyafate kwa rukuza kwinonora imitsi gusa, muyafate yuko inkino mu bisanzwe zihuza abantu, zigatuma abantu bagira imico myiza, zikagira abantu guharanira amahoro, gukunda amahoro, kuba bamwe mu butandukane bwabo. N'akaryo rero keza kuri mwebwe mwese ugwaruka gufata akarorero kuri bino bihejeje gukorerwa ngaha byo guharanira amahoro. Abo bigeme barashikirije nabo nyene ivyabogaboga mu mitima yabo, bahanura urwaruka kubijanye n'amahoro n'uruhara rwabo mu guharanira amahoro. Well, the aim of this event and my aim is to promote regional peace, because as beauty queens and as youth of East Africa, it means a lot to us when we come together and work together as one to promote peace in the region, because as you can see, I'm a tourism ambassador. So being a tourism ambassador, we can only promote tourism when there is sustainable peace. Then people can come from different countries to come and visit us and see what we have. When they know that they're going to come and they're going to be peace, there's going to be peace, no one is going to disturb them, and they're going to enjoy their stay here. So far I have enjoyed my stay, and I'm very proud to have been a part of the Africa Mashariki Bujumbura Peace Run. How would you capture Burundi hospitality? Oh, Burundi hospitality is very nice. Since we came from the airport up to the hotel, up to now, they've been smiling, they've given us, the food is very good, and we have enjoyed our stay. They're very kind people. Okay, thank you. Jebare konya. Kale nawe Jebare, please, muje Uganda. Mubirutse kuri ivyo birere by'ibirometero 2, ibirometero 5 hamwe na 10, harimwo abana, urwaruka rukuze n'indongozi z'igihugu zimwe zari muri ayo mahiganwa, n'abandi banyacubahiro baserukira ibihugu vyabo mu Burundi nka Anna Kasper aserukira leta zunze ubumwe za Amerika na Laura Huse aserukira Ubufaransa. Really appreciate the opportunity to participate today in the Run for Peace. It's a fantastic initiative on the part of the East African community and on the part of Burundi. This is fantastic. It's really wonderful. Have you a particular message to give for those person who are here? Just to say that it's really important, the work that especially the young people here are doing
to push for peace on all sides. And I know that the spirit of amahoro ni mumutima wa Barundi, na mutima wa Barundi bose, and I believe in the spirit of the Burundian people. Abo bashitsi bagende igihugu baranakiriwe n'abarundi kw'ihoteli Club Direct Tanganyika. Ku munsi wa Mungu abari muri iryo shirahamwe Africa Mashariki Fest na baba Miss baciye bafata urugendo ruje Igitega baraja kuratira ijisho ahatanguriye akaranga k'ingoma zo Burundi igishora ari naho habitswe ingoma ya Ruciteme. Baranagendeye n'inzu ibitswemwo ivy'akaranga ko Burundi. Akayaga n'ikiyaga imibande yose ingunga mahagara wabubonye rimwe agenda tamacumu
amaguru amutamarira ubutore bwiwe n'akaroruhore ubutwari bwiwe yamayivuna basi akamashimagizwa ubwenge bwiwe. Nino ngaho dusozerereye kino kiganiro nawe ubutaha.